Juti namwe bakunzi bisamirizi impano FM tubaramutse twipfuriza kugubwa neza aho muherereye hose haba ari kubara mu gatondo ku murango no mwijoro abari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi namwebwe mudukurikirana muri mu mahanga muciye ku mbuga ngurukana bumenyi Facebook, WhatsApp, Instagram n'izindi mbuga mushobora kudutorera ko tubaramutse twipfuriza kugubwa neza. Nuko rero muri kumwe na Aimable Nibizi kuri micro tukaba twabateguriye amakuru ajanye n'urubanza guno musi rwazindutse ruhimbazwa mu ntara zose zigize igihugu cacu mu makomine yose agize igihugu cacu cy'u Burundi. Muri komine Mubimbi rero tukaba twari kumwe na Havyarimana Ezekiel nawe arafise uko yavyakiriye nk'umumenyesha makuru turamuha ikaze. Nkuko mugenzanje abivuze urubanza rw'uyu munsi rukaba rwatanguranywe n'igishabisho cy'uyu munsi hakaba hakurikiweho kuduza ibendera mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mwomenya yuko inyuma yaho haciye hakurikira ko imigwi y'intambo uhereye ku batimbotimbo n'abavyinnyi nkuko tuza kubibashikiriza kandi tukamenyesha yuko mu bagiye baratanga amajambo atandukanye bagiye bagaruka cyane ku bintu bijanye n'iterambere aho batwemeye ko umutekano ucifashe neza bakatwemerera n'ibitari bike kugira ngo iterambere shobore kushishikara rije imbere haba mu burimyi cyangwa mu bworozi nkuko tuza kubishikirizwa n'usanzwe aserukira komine yacu ya Mubimbi. Ashimira uherwe icyubahiro gushikino saha nacashitse mwami mwiza cyo tuma tuvuga ngo hari umwiheburo izina ryawe nibiherwe icyubahiro. None Mana nziza uduhaye umwanya mwiza wo Bahamashi.
ko ijambo usanzwe aserukira komine Mubimbi yashikirije inyuma yo gushimira imvukira zitandukanye zari zaje kwitaba iryo sabukuru ryo kwiginana mu makomine. Yavuze yuko hariho ibintu bitatu yashikirije. Icambere kwari ugusuzuma mu bijanye n'umutekano, mu bijanye n'iterambere mu burimyi n'ubworozi hamwe no mu vy'indero. Nyuma yaho aca arashikiriza imigambi komine ifitiye abanyagihugu bayo, naho nyene afatiye ku burimyi n'ubworozi, aho yavuze ko azoshigikira cane amakoperative mu kuyafasha kugira ngo nayo aronke uburenganzira muri ya banki, co kimwe n'ugwaruka nago nyene aho yaruhamagariye gushishikara kwegereza imigambi bayizana kugira ngo bayisuzume. Hanyuma na rya dusanzwe dufise ubuserukira iyo banki y'ugwaruka asanzwe ari n'umunyamubimbi, nawe nyene yabahimirije yuko bozana imigambi kugira ngo nabo bababere abishingizi. Nyuma yaho rero ibirori vyarangiye mu kwiginana. Reka twumvirize ijambo ry'usanzwe atwara komine ya Mubimbi. N'ababareze kugira ngo tubandanye twibukanya ubuzima bwa komine. Muri iyo ntumbero rero nk'abarongozi ba komine tuca turonka akaryo keza ko kwisuzuma kugira ngo tubwire yifashe, na cane cane tukagira isuzuma ry'ivyaranguwe muri komine yacu. Uno munsi rero ivyo tugomba ko tuyaga ahanini turashimikira mu kwisuzuma tukaraba ivyo twaranguye. Azoba ari igice ca mbere. Igice ca kabiri turaza kubamenyesha ivyo twifuza yuko twofashanya kurangura mu mwaka twatanguye turiko turarangura, nako turiko turashikana amezi abiri. Guhera ukwezi kwa mbere kwaheze, ubu turi mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ukurikira. Ubwa gatatu rero naho haza kuba kwiginana. Inyuma y'amajambo aza kwiginana n'abavuka komine, aho umwe wese azana ico yatekeye, tukicara hamwe tugasabikanya. Duhere ku gice ca mbere cyo kwisuzuma tubamenyesha ivyaranguwe. Turahera mu gisata c'umutekano. Mu gisata c'umutekano nk'uko mwagiye murabikurikirana mu mwaka w'ibihumbi 2020 ushira umwaka w'ibihumbi 2021, umutekano wagumye wifashe neza muri komine yacu ya Mubimbi. Abene gihugu bagumye bafatanye mu nda. Ivyo vyashobotse kubera ukumvikana kwa bene gihugu, kwa bavuka komine, ndetse n'amanama twagiye turagirana y'umutekano n'abajejwe intwaro kuva hasi gushika ku rwego rwa komine. Amakomite y'umutekano yaragiyeho kuva ku rwego rwa komine gushika ku rwego rw'imitumba. Harabaye kandi mu ntumbero yo gukomeza amahoro n'umutekano kurwanya inzoga zitemewe n'amategeko ku mitumba yose ya komine Mubimbi, na cane cane Ikanyanga. Mu gisata ca politike harabaye ibisikanya hagati y'indongozi zaheruka gutorwa n'indongozi zari zisanzwe zirongoye ikomine.